murabona uri umuco wa Kongo uku niko muri Kongo bakira abantu kujya tubavugiriza ingoma kujya tuvugiriza abandi ngoma aha twageze muri Kongo aha ni mu nkambi y'abakongomani mwaneza yuko mama lasira mala maboka na maboka mama mayela na lasira na maboka mama mayela ebala masika na maboka sika na maboko Kongo elanga bugene tuvugana aturano bita ibwagiriza turi muri zone bwagiriza turiko tuja aho bita bahita mbe mu ni jambo oya mu Busuma rero sisi ni wananzambi tuvuye Bujumbura muri sport tuvuye Bujumbura muri sport gushika aturi Buhumuza two tuja location yitwa mu Busuma aho shaura hoye ahari inkambi z'abakongomani bakiya bazo twari kumwe twaje mu Gatumba yego twaje mu Gatumba yego kandi twarenganya abanyamurenge oya n'abakongomani bose nisa abanyamurenge akongomani oya ibyo biri mu Rwanda niho batandukanye Burundi bose n'abakongomani nta munyamurenge nta bose n'abakongomani ni kandi refugee de Congolais sivyo baracyanze baracyanze mu Burundi nta nkambi bamwe abantu ubwoko bumwe baho ofete Kongo ni gihugu kigizwe n'amoko menshi yego harimo ababangu abanyintu abakongo ariho abakasai sivyo muri Kongo abafurero ababembe abanyintu ababangu ni bengi abani rero n'abanyamurenge bose barimo n'abanyamurenge gusa mu Burundi bose babita abakongomani twabona abo tuzi sivyo Burundi tuzi ko ari umukongomani niyo mpamvu n'inkambi bayitwa kandi refugee de Congo bitandukanye no mu Rwanda ikambi zaho ziba yitwa kandi refugee de Batutsi rero twebwe tugiye twe mu Burundi n'abatutsi b'abakongomani tuzi twe tuzi abakongomani gusa sai ibintu gaye aratangiye gucira uruko kwanza mani makuvi Bujumbura gushanga baza ngo ni black yes uko mubona renga anya umutambuka w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ariko aratambuka neza cyane gose yes ahagatiwe n'abantu batandukanye kumbura abanyeshuri bagiye batandukanye yes muri kino kibanza kumbure kugira ngo bashobore gufasha impunzi z'abanyekongo bari ngaha anya yes aho usanga bafite ibibazo bigiye bitandukanye aho usanga kumbure batoroherwa n'ubuzima ariko kubi gihugu cyacu ciza cy'u Burundi harimwo umutima wo gufashanya ndetse no gushigikirana nico gituma habaye no rugendo nyezina kugira ngo ibikorwa bishobore kuba byiza cyane gose ryasi nkuko mubona ngahanya ibintu ni vyiza cyane gose aho utambukanye n'ukuri gihugu ari kumwe marongo y'amashirahamwe mpuzamakungu afasha abatandukanye ryasi mu biyago vyabo vyiza cyane gose yes nuko vyifashe hano Maneza ko ari ikorwa cyiteka ni ikorwa cyiza cyane ni ikorwa cyo kwishimira murabe salama komera ndagiye ukubona yego turiko turaja mu ikambi twaberetse kuva tuvi Bujumbura mona ko twaje muri Akarashishi ni muri Akarashishi nyene muri antumbere y'Akarashishi kubungabunga amagara yacu mugabo atakwibagira na bene wacu bahuye n'ibibazo by'umutekano rero aha mubona turi mu nkambi ya Busomo baga bose mubona hariya ni impunzi z'abanyekongo murabona umuvyeyi wacu ma Burundi turi kumwe umutima atugirira neza yuko wambuka n'imbibe
wambukana imbibe agara amashitingi mubona hariya nasanzwe haba abanyekongo. Murumva hariya ngene abanyekongo banezerejwe no kuba babona umuvyeyi wacu aje kubashikira. Rero nuko rero voilà, murumva neza yuko bariko bavuga yuko bashaka Kongo yabo. Burya utabaye mu buhungiro ntushobora gutahura ibi muriko murabona ngaha. Aba rero n'abanyekongo bateshejwe izabo n'igihugu cy'u Rwanda, niko bimeze. Ku bantu bakurikiranye ngaha kuri Agatech TV, abantu b'abanyekongo bamwe twasanga za Gatumba, bamwe twasanga za Ndava, bamwe twasanga murajya amasite yose. Ubu rero bose nkuko mubona begeranirijwe ngaha. Aba bose mubona ni impunzi z'abakongomani. Mugabo murazi neza yuko hamaze igihe bavuga ati turakeneye ubufasha. Muri ya nzira rero yo gushigikirwa naha mubona rero yuko wa mugwi usanzwe ukora imyimenyerezo, wa mugwi watanguzwa na nyiricubahiro mama Burundi. Uno munsi bavuze ati reka dukore kino gikorwa. Iki ni igikorwa cy'impuhwe, ni igikorwa cy'impuhwe uko mubibona. Aha turi murabona neza yuko aba ni impunzi z'abakongomani, kandi murabona neza yuko baryohewe, murabona neza yuko bafise umunezero ntangere. Ni ibintu byo kwishimira cyane. No Kongo yote hii. So murabona neza ko ari ibintu by'iteka. Murabona neza yuko umuvyeyi arishimiwe kabisa ngaha mu nkambi. Murabona neza yuko baramwishimiye. Murabona neza yuko bishimiye kuba presence yiwe ngaha. Ni ibintu by'imboneka rimwe. Je nariswe impunzi, mugabo sinigeze mbona abavyeyi mu première dame aha ni kambi ya Busuma. Uko mubona Kagaga ariho mu kambi ya Busuma. Murabona neza yuko hateguwe ku buryo n'abana bafise aho bakinira. Ni ibintu by'iteka cyane. Murabona yuko ni kambi bagerageza kwibagiza abantu ubuhunzi. Ubwo mubibona murabona neza aha
aba n'abamama murabona neza ko abanyekongo banezerewe umuvyeyi. Ni ibintu byiza cyane burya imishiragabuye. Ubu n'umuco w'igikongomani murabona, ubu n'umuco wa Kongo. Uku niko muri Kongo bakira abantu, kurya tubavugiriza ingoma, kurya tuvugiriza abandi ngoma. Aha twageze muri Kongo, aha ni mu nkambi y'abakongomani. Ubu n'umunezero ntangere abamubona bashitse aha bashitse aha ibyunguka ntore mumenga aha ibyunguka envelope barahawe envelope amafaranga, bararyohewe cyane rwose. Aba mu minsi iheze nta munezero bari bafise kuko ibintu by'iteka, ibintu byiza, urukundo ntirubungwa. Murabona urukundo, iyo bakubwiye ko urukundo rutabungwa, ibi mubona izi mpunzi nizigera zibyibagiye bose. Sinzi igitigiri cy'impunzi ziri ngaha mugabo, urabona neza yuko aha hari impunzi shika 67,000. Murabona neza yuko haragaragaje gutegurwa. Murabona neza aba n'abana mnacheza football, mwe mnacheza basket, mnacheza kabumbu. Okay, mujenga ari kararamusa abasanzwe ari abana bakina ni pepiniere. Murabona neza yuko baryohewe, baranezerewe n'umuvyeyi. Ni ibintu byiza cyane burya ni byakimunzi irayi twenze kiretse mu Burundi yonyene. Voilà, murabona neza yuko aha turi mu nkambi, aha mubona turi mu nkambi. Murabona neza yuko mama lasira mala maboka n'amaboka mama mayera nakana maragashina na maboka mama mayera na maboka ngoya biraryoshe cyane. Nanjye mbanishikire ngaha gusatira zabagende ano mwibere sigana maboko kongolela, kolomo sigana maboko kongolela, kolomo sigana maboko kongolela, boko, kolomo sigana maboko kongolela, Congo, 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 ebala masika na maboka, sika na maboko, Kongo elanga. So, murabona yuko mama iyi ni mico muri Kongo. Nababwiye ko ngaha twageze mu nkambi, bakubwiye yuko
mu nkambi bataryoherwa. Murabona niko impunzi ziri ngaha zifise umunezero ntangere, zirishimiye kuba zifise umutekano ukuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aba bari ngaha kuba abantu batabifuriza kuba batekanye. Kagaga genda ubereke hariya, ubu ni umunezero. Heraba, ubu ni umunezero, ubu ni umunezero n'umubyeyi kubadira. Mama we, oho, nta kintu kiryoshe, nta kintu kiryoshe. Isara uzo muje twari kumwe, nta kintu kiryoshe. Murabona neza yuko impunzi ziri ngaha baranezerewe, bararyohewe kuko igihugu cyarabahaye umutekano. Mu kubaronsa umutekano, ubu naho igihugu kivuga ati muri bwa bumwe, muri rwa rukundo, ubu rero no kuza no kubashyigikira, kuza umuntu akabagendera mu gihe ibyo hakurya y'imbibe babiko biratunganya kugira bashobore gusubira iwabo. Murabona neza yuko igihugu cy'u Burundi cyaragerageje kubahereza umunezero. Bari bimwe, bari prive n'umunezero, mugabana no kuno munsi basi naho bari mu buhungiro, nta muntu n'umwe yo kwifuza ubuhungiro, ariko murabona yuko bamwenyura. Uko mubibona adasha batembereza muri ya kambi ya Busuma. Turashari muri ya kambi ya Busuma, ni inkambi nini cyane. Iyi nkambi ntiyari ihari, iyi nkambi yavyawe nizi ntambara ziriko zirabera muri Kongo, mugabo ziriko zirarangizwa. So murabona neza yuko ukumwenyura dufise tugusangiza nabo duhindaga. Aho hose mubona murabona neza yuko ngaba bagerageje kwiyungunganya, haba urudandazwa ruto ruto bararukora, anavuye ko ari nko mu isoko. Murabona neza yuko baragerageje kwiyungunganya. Baranezerewe, baranezerewe. Murabona baragerageje ubuzembure, baragerageza bakaba izi mpunzi mubona ngaha, abana baje bava muri Sud Kivu na Nord Kivu. Izi mpunzi mubona murayibona, nanwa umuvyeyi tunacheza kwa kumpokea mama, tunaenda mikono juu, tupokee mama. Je, mmemwona mama? Je, mnaweza kucheza basi tumpokee? Cheza kidogo, cheza kidogo, tumpokee mama kabisa. Ameshawasili kwetu hapa, ameshawasili kwetu. Basi mikono juu, mikono juu, mikono